Bakunzi ba Magagi Burundi turabaramukije tubana mwireva naho muherereye. Rero aha ni kuri centre ya Kizungu, kuri stade ya Kizungu nyene mu Mihigo, aho twabonye akamashini gahungurura ibigori. Rero ushobora kwibaza ati mbega ako kamashini kameze gute, gakoreshwa n'iki? N'akamashini gafise ko twovuga ko ari akajenerateri impera, ariko baza kagaturuna ibiri indani kaba wamaze kubona amahweniya kirya bakoresha mu kwenga amamesa, kaba ariko indani hameze aho hariyo ibintu bizunguruka bituma ibigori bihungururwa. Rero aha nkuko mubibona murabona yuko igikorwa bari bakirembeje, aho bagikoze umwanya muto cane, kuko itoni zirenga zibiri bazikoze mu minota itarenze 60. Rero aha nkuko mubibona ni igikorwa kiba kitoroshe, n'igikorwa gisaba abantu benshi, kuko imashini irimwo irakobora isaba ko baguma bashiramwo ibigori kugira ngo banyarutse. Rero ni kuvuga ko ari iterambere rijanye n'uburimyi, iterambere rishingiye ku burimyi, kuko novuga ko uyu mwaka ariwo wa mbere muri komine yacu nziza ya Giteranyi tubonye imashini isya ibigori, ihungurura ibigori, mu gihe twari dusanzwe tuzi zisya gusa, ariko ubu urabona n'izihungura ibigori zirahari. Rero wumva n'ivyo gushima, n'ivyo gukenguruka, n'intambwe idasanzwe. Rero kaba twavuga tuti wari usanzwe ufise ikibazo, wimbuye ibigori vyinshi, ubona ukuntu uzobihungurura. Rero kaze mwakure bakoresha izi mashini. Ufise ico ubaza canke ukeneye wotwandikira tukakwishura, tukakubariza uyu asanzwe afise aka kamashini gahungura ibigori, kaza kaguhungururira, hanyuma ibikorwa vyawe bikabandanya. Narirya ari igihe c'impeshi, ni igihe ibikorwa biba ari vyinshi, bisavye ko ufata umwanya munini uriko urahungurura ibigori canke ubihunguruza, ibindi bikorwa biba biriko birapfa muri ico gihe. Rero tukaba twavuze tuti ibi n'ibintu bidasanzwe, ntaworeka kuvyerekana, ntaworeka kwereka ko ari igikorwa ciza kijanye n'iterambere mu vy'uburimyi, kuko aho ibintu wakoze iminsi indwi ubikora mw'isaha imwe. Rero urumva ko ari iterambere ridasanzwe, n'akarusho ku murimyi, ndetse n'akarusho kandi kuri uwo wese aba afise ibindi bikorwa arimwo arakora, kuko ibi bituma ibikorwa vyiyongera, bigakorwa mu mwanya muto, ibikorwa navyo bikaba vyinshi, kuko hari ivyakozwe umwanya muto kandi bigakorwa neza. N'iterambere rero ku gihugu, kw'ikomine, ku muntu muri rusangi, umurimyi canke nyene aka kamashini, kuko vyose n'iterambere kuri twese, kuri bose, no ku gihugu muri rusangi, kuko karinjiza amakori, umwanya bari gukoramwo bakoramwo ibindi navyo bikinjiza. Rero n'ivyo gukenguruka, n'ivyo gushima, dushimira n'icubahiro umukuru w'igihugu yateje ivy'uburimyi imbere, kuko aravuga ati buri rugo ruronke ivyo buri muntu uronke ico ufungura, ndetse na buri mufuko uronke ico ubika, ariyo mafaranga nayo arava mu vyimburwa. Rero wumva yuko arivyo gushima. Turongeraho n'akaryo two kuvuga tuti ku bataragira subscribe ko boyikora, abayikoze namwe mugakomeza kubana natwe, mukomeza muduha ibitekerezo n'ivyiyumviro vyanyu, kuko biradufasha. Ivyo dukora rero tubikorera mwebwe, kandi turashimira ukuntu mudahengeshanya kubana natwe. Rero murumva yuko ibi ari ibikorwa vy'iterambere, aho twovuga tuti ibi ni bike mu bimaze kuba biboneka kuza, tuvuge tuti biracaza, kuko iterambere riguma ryiyongera ku mwanya. Ca kabiri tubone
y'amamashini arima narirya ubu ubona uburimyi ko buriko buratera imbere gose, kuko binyuranye na kera aho ivyo dukora vyose twabikoresha amaboko bijanye n'uburimyi, ariko ubu urabona vyinshi turabikoresha ibikoresho vyazananye n'iterambere. Rero ibiganiro vyacu nakagaruka, reka dukomeze kubashimira ukomeze kubana natwe. Nawe wari ufise ikibazo c'ukuntu uzohungura ibigori, witure ngaha nyene turabigufashamwo, aho ushobora kwakura kuri 257 689 94 52 kuri WhatsApp no kuri apeli isanzwe. Ciao ciao.